Nitekana umunezero ndabaramukije nshuti babanyi mubandanya kumviriza amakuru dutambutsa ngaha kuri no chaîne ya YouTube. Aka kanya Perezida Ndayishimiye ahejeje kwemezwa na CNDD FDD ko azokwitoreza mu matora 2027. Evariste Ndayishimiye niwe agiye guserukira umugambwe CNDD FDD usanzwe ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije ku mwaka uza. Izo ni impfunyapfunyo ntimuje kure turababwira hidonido ico umugambwe wavuze n'ico abandi bagiye bavuga kuri uku kwemezwa kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bwa bundi yambwa itukura ni rutuku koko. Ivyo Ndayishimiye yabibeshuje yarazi ko ibizi. Inama nkuru y'umugambwe CNDD FDD ehejeje kwemeza ko Ndayishimiye ariwe azoserukira umugambwe usanzwe ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Nta nkeka ko ibihuha bigiye guhuhuka mu Burundi. Nta murundi numwe amufitiye icizere kuko ivyo yaranguye mw'iyi myaka 6 wenyene ntiyibeshera arivugira ko yubatse ikirimba umukuru w'igihugu aryamamwo be n'ikibuga c'umupira w'amaguru. Ico bikoze ariko arasigura ingene Uburundi buriko buragana mu mbona kazoza. Ntaheza ngo avuge ko yubatse ikirimba n'ikibuga aca akatisha amajambo akavuga ko yarwanije inzara. Yavuze ko yarwanije inzara gushika ubu ntituraronka umumenyesha amakuru w'icihebe amutubariza ukugene yarwanije inzara mu gihe yashitse ku butegetsi. Ikirimba c'umukuru w'igihugu gisumisha ibihumbi 300 y'u Burundi, ariko inyuma y'imyaka 6 ayo mahera akaba yadugijwe kuri miliyoni 3 y'u Burundi. Ni ukuvuga ko amahera Ndayishimiye hasumisha yagwije ibice birenga 100% kuva hashitse ku butegetsi. Kuduza amahera asumisha kuri runo rugero vyoba hari vyo Ndayishimiye yita kurwanya inzara. Aha tuvuze ko uyu mukuru w'igihugu atagira ubwenge twoba tumubesheye. None iyo inzara havuga ko yayigwanije mu gihugu kihe nyamba hari mu Burundi? Ni kuki uko bukeye akumva ntiyashikanye mwibondo yaciye hagwiza amahera yo gusoma gushika ku bice birenga 100%. Nta nkeka ko umushinga amateka canke umumenyesha amakuru yobaza iki kibazo yoca yagirizwa gucafuza igihugu agaca yicwa canke agatabwa muri bohero. Muri 2020 igihe Ndayishimiye hagenwa kuba umukandida, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko vyoshika Ndayishimiye akadutangaza ari hamwe yovyishakira. Bafatira ku kugene izina rya Generali Ndayishimiye ritahuka riravugwa mu mabi yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero canke mu vyaha vy'ubunyonyezi bikabije. Ariko hari umugabo yagendanye na Ndayishimiye akaba yaranamutwara bari ku rugamba, yari yarahebuje abiteze ibitangaza kuri Ndayishimiye. Leonidas Hatungimana yahoze avugira Nkurunziza yarashize ahabona uko azi ubutware bwa Ndayishimiye. Aravuga ko Ndayishimiye ari umugabo w'akarimi karekare gusa ariko ibikorwa atagira namba. Umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa Ndayishimiye warangiye dutahuye ko Leonidas Hatungimana atabivugishwa n'ishari. Irigenwa rya Ndayishimiye ntawuzi ibizorikurikira haba indani mu mugambwe canke hanze yawo. Yamara n'abagumyabanga ubwabo nta cizere bamufitiye. Abarundi bariteze ko ivyunyuka bigiye kubandanya kunyuka haba mu butunzi bw'igihugu, politike y'igihugu, eka n'ikibano. Kugena Ndayishimiye ngo habandanirize aho agejeje harimwo ubutumwa bwo gutukisha igihugu c'u Burundi. Nayo umuyandi makuru kw'igenekerezo nk'iri niho Nkurunziza yatanguye icese ibikorwa byo guhonya abatemera ikiringo ciwe, aho Petero Nkurunziza hatangarije icese ko hazitoreza ikiringo c'icibano nk'uko
twabibayagiye mu nkuru y'ejo hahise, abarundi bavyutse bakora imyiyerekano yo kwiyamiriza iyo ngingo. Imyiyerekano yatanguye mu gaturuturu ko ku munsi w'Imana nk'uyu kw'igenekerezo rya 26 Ndamukiza 2015 mu gisagara ca Bujumbura kugeza nk'igihe c'isaha 4 z'igitondo. Abanyagisagara bari bamaze kuzura mu mabarabara, barakubita harazima. Igipolisi carerekanye inyifato zitangaje, aho cagiye ku ruhande ngo gicunge ko abakora imyiyerekano hataco bariko baronona. Cabamijemwo ivyuka vyokera, canabamijemwo amazi, ivyo bigaherekezwa no kubarasa amasasu yica. Amashirahamwe yigenga yari yararitse abarundi kwerekana akababaro kabo mu mahoro, yagirijwe n'ubutegetsi ko ivyo yatunganije atari imyiyerekano ahubwo ari imigumuko. Ubutegetsi bwaciye butangura gukwiragiza ubutumwa bw'ibinyoma buvuga ko hagumutse amakaritsiye arwiriyemwo abatutsi. Willy Nyamitwe yavugira ibiro vy'umukuru w'igihugu yadendekeranya ko igisagara ca Bujumbura gitekanye kiretse amakaritsiye nka Mutakura, Cibitoke, Nyakabiga na Musaga. Mu gihe cose c'imyiyerekano yo kugondoza Nkurunziza, aho gusokora yategetse igipolisi n'iperereza kurasa abari mu myiyerekano, kubayorera mu busho, kuboreza igufa abafashwe no kubanigagura. Hapfuye abantu benshi cane. Mu gihe c'imyiyerekano wari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu niwe yari guhagarara rugabo, kuko mu vyo hajejwe harimwo kubahiriza amategeko agenga imyiyerekano. Yamara Edouard Nduwimana w'ico gihe aho gutabara inzirakarengane yabaye umushikiranganji n'iryo ahubwo yuhirira ibinyoma vya Willy Nyamitwe. Iri genekerezo rya 26 Ndamukiza 2026 ni umunsi w'intibagiranwa mu mateka y'u Burundi, kandi ndafise icizere ko umunsi umwe hazoboneka ubutegetsi butahura maze uze uribukwa uko umwaka utashe ku munsi kwiganzura agacinyizo. Iri genekerezo rirakomeye cane kuko no muri CNDD-FDD ntibahengeshanya kuryikugura. Muri CNDD-FDD bagira bati muri 2015 twaratahuye, ntawuzi ico batahuye, ariko ico bikoze birya bikorwa ababigizemwo uruhara mu buryo butandukanye mwakoze igikorwa c'iteka ku gihugu, kandi hazogera igihe kirya gikorwa cubakigwe icibutso. Nkurunziza yaratemye aratongora abadashigikiye ikiringo ciwe, mbere ahava aragishikira. Yamara sogokuruza yagiye ayamaze ngo ntawusomera induru ivuga. Yahavuye hacanamwo n'abamurwanye ko muri ubwo bube gito, mbere birangira bamwatse ubuzima, bamutamitse ishano. Yasandavye ca kiringo atakirangije. Gushika ubu muri CNDD-FDD bihaye ko baburijemwo abagumutse muri 2015 mu mvugo bavuga nk'abatahukanye intsinzi muri 2015, ariko mu kanya uza wumva bariko barivuguruza ngo raba ingene igihugu kimeze biturutse ku vyabaye muri 2015. Umutegetsi umwe rudende mpora numva abisigura neza ni umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca. Iyo ariko havuga ku isura y'ubutunzi bw'igihugu, Ndirakobuca haravuga atarya umunwa ko ibibazo vy'ubutunzi igihugu kirimwo bifise imizi ku makuba yo muri 2015. Nawe nyene ntiyubahuka kudoma ko inkwezi y'akarongo ari inda ndende ya Nkurunziza, ariko aba atanze ubutumwa bukomeye ku ba CNDD-FDD bavuga ko umugambwe wabo watahukanye intsinzi muri 2015. Ndizeye ko iri genekerezo rizubakirwa icibutso kigira giti kirazira kikaziririzwa
gutobanga ibwirizwa shingiro. Intsinzi ya CNDD-FDD yo muri 2015 isa n'umugabo gito afata abagore ku nguvu ahejeje gukora ubwo bubisha akagenda arishongora ngo yabiriye abagore beza, mu nyuma amagara agatangura kumuyongera ko agahava asanga kumbe yanduriyemwo umugera wa sida. Umugabo ninde? Abagore ninde? Sida niki? Sinje no hahera hohera ubutegetsi bwa CNDD-FDD mwishongora ko muri 2015 bwatsinze. Yandi makuru, abanyagihugu bagizwe n'abantu aho nikora bo ku mutumba wa Karurama wa komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura basaba ko bogirirwa rusansuma mu bandi badafise aho baba n'amatongo. Abanyagihugu bavuga ko bariko barandika baravye karangamuntu zabo basanze batavuka kuri uwo mutumba wa Karurama, baca babakura ku rutonde. Ariko rero bavuga kandi ko hariho abamaze imyaka irenga 30 kuri uyu mutumba. Ku bwavyo basaba ko bobafata nk'abavuka kuri uyu mutumba. Ku rundi ruhande bariko baragira urwo rusansuma bavuga ko ivyo babigira kugira bakinge ubwo busuma, bakemeza ko iyo rusansuma iriko iraba mu Burundi hose umwe wese ko yogenda kwiyandikisha aho avuka, kuko ngo hari abagomba kuronka kuri uyo mutumba wa Karumuna nk'imfashanyo ijanye n'itongo, hama bace barigurisha hanyuma basubira iyo baje bava. Bakabasaba kuja kwiyandikisha ku mitumba bavukako. Dupfundikirire kuri iyi nkuru ivuga ko Burunga umukenyezi yegeka inzuki akoresheje amapine. Uwo mukenyezi azwi ku izina rya Sentije Peruse aba ku mutumba wa zone Mabanda komine Nyanza, akora umwuga wo kwegeka. Yagiye magazine imbere ko inyuma yaho agwarije umwana agakenera ubuki, maze agiye kubugura agasanga burazimvye cane, niho yigira umugambi wo gukora ubuvumbi. Umugabo wanje yahatswe kunyirukana kuko yavuga ngo nta mukenyezi yegeka, ariko mu nyuma amaze kubona ukugene ndiko ndunguka ubu niwe anshigikira. Uwo mukenyezi ubu yatanguje ishirahamwe Honiteke rigizwe n'abakenyezi 8, bakaba bafise imizinga ishika 35 bashobora kwimbura amacupa ari hagati y'indwi n'8 ku gitiba kimwe, bagahakura 4 ku mwaka. Peruse amenyesha ko hamwe yoronka imashine yabigenewe yoshobora guhakura ubuki kwinshi, mbere bagahakura buri kwezi. Atera akamo abandi bakenyezi kwijukira umwuga wo korora inzuki kuko wunguka, mbere ngo yiteguriye no kwigisha abandi bose bovyifuza. Abajejwe intwaro baratera intege abo bakenyezi, bagasaba n'abandi kwifatanya nabo kugira ngo biheze byorohe kubafashiriza hamwe no kubakurikirana. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura byose. Imana ibahezagire.